hariho na scenario namubwiye ndamubwira nti niyo yahavuye inaba ndamubwira nti urazi rero ndagutera histoire bishiremo ingufu kuko naho Bruce Melodie yoza ariko agaca muri police mu nyuma ariko bigakemuka vyo bari bibi byosa nabro byosa fo reka rero wewe bikore bihere avant même nuko Bruce Melodie azaye barundi ariko ukungene bameze public yose rafise ukungene meze abarundi barorushe gutwenza ehera aba nkuburagiye ariko Nyarwanda yana arabanza karaba nyene atwenga ruko ushoboye vra ko mtoto wa muvile ko mtoto wa niko mtoto wa muvile sasa hii mjini uyabandanya lazima tutambue kirabao kwa unatambua Kiswahili shaje ntaco nzi vre Kiswahili kandi kwera abantu bakunda kuvuga ngo kufahamu aho nakubwiye ico muri Tanzania ico muri Tanzania oya bakwera atambua lugha alukuru kigigikera bana sasa uko wapi sukuja tukale umva mwiki ngo twicare yala igenda ko ari mosque ubu ko haje mosque mwijenda baba tama baburegeye abuni babudure usanga usize umutama yitwa Ndikumana ubu reka shabani byararanye mwijenda hasigare mosque irahamagara kandi Allahu Akbar ibintu bizohinduka nibukeyo ndabara mukije bose muriko muradukurikirana LC Greta niwe muri kumwe kuri micro ya Magic Channel TV nkuko bisanzwe mwaramaze kumenya yuko tuba turi kumwe mu biganiro bitandukanye hama nshaka kuvuga kuri commentaire abantu bamaze ibiso kumavuga ngo minushe ari hehe vuba azoza nawe asigure biga muguma mutubaza twese twomwishurira uno musi rero ndafise umutumire musanzwe muzi mu bintu byinshi umutumire w'icamamare n'umustar nkuko benshi bakunze kubimwita ariko kandi nivyo uwo mutumire wacu rero ni Kigingi le comédien n'umucomédien n'umu MC n'umujournaliste urumva afite amatara menshi reka tumwakire kuri Magic TV sigambere aje ngira n'ikya kabiri tumunzanye kuri Magic TV turakwakiriye kandi Kigingi merci beaucoup karibu cyane merci murakoze umeze neza yego je meze bien sana marori nkagwa gasore marori meza Ray-Ban merci nawe vraiment mbona ameze bien raje urumva bari Oprah Winfrey urumona Oprah ndamuzi umenga ndiwe niwe ashike ni modo wanje niwe nshaka kuzokigana gukora manze sino Kigingi reka twakire twizera ko umeze neza mu bikorwa byawe byose kuri kurakora ndashima no kuri je meze neza yego akazi karabandanya akazi karabandanya twagutumire kugira ngo tuganire ku by'akazi kawe tuganire ku bintu tukuba tukubona amafishe uri mutsi tumenya kuri mu diaspora ntitubuya wewe sizi kintu twokwita diaspora vanze n'umurokare kuko urumva tukubona afishe ugiye ejo ngugarutse ibintu bimeze gute Kigingi vraiment ibintu bimeze neza yego tuko turakora nyene giteramo carabaye uherutse ico ngaha carabaye Kigingi sama comedy yego kandi nishimira cyane abantu warabonye ko bitavye ari benshi cyane shimire bimwe bivuye ku mutima public yaje ari nyinshi sana ryari rya mbere navyanditse ku ma platform yanje yega mbere mbonye abantu bangana kujya banyeretse urukundo rukomeye cyane byari ibintu byiza cyane none umuntu avuze Kigingi kubera iki aronka public nkijya imwe isumba ngira niyo aba bastar baba bavuye hanze bavuga bati urumva Kigingi vraiment arashobora kuzuza terrain ubundi ikindi gihe uzogirira kuri stade Intwari naho ngira uzokuzuza ubigenza gute niye systeme ni bon naho tovuga jewe ndakora akazi nta bintu sinobesha n'ukuri ni Imana ibikora nakoze publicité hanyuma hari haciye imyaka myinshi nakora Kigingi sama bari bagukumbuye yego bari bakumbuye kiya giteramo rega haro gukumbura mu artiste ariko haro gukumbura n'ijya ambiance hari haciye kinini ya
imyaka 2 tutagikora yego hanyuma hari n'abandi bari bankumbuye batari baherutse kunyumva ku radio ivyo byose nibaza ko byafashije ariko cyane je ndazi yuko nta nguvu nyinshi umuntu ashiramo nugushima Imana gusa ugakora ibintu ukagerageza kubikora mu gororotsi ntugira amanyanga ntugira iki Imana igaguhezagira. Okay, hari abantu bavuze bati Kigingi ni sawa gutumira abakomedian ni sawa abaririmbyi washimye gutumira umwe kubera iki Kigingi atatumiye abaririmbyi benshi kujye tubona mu bindi biteramo bagira ibiteramo bakatumira abaririmbyi benshi? Ibihe biteramo? Ibiteramo bindi bitandukanye usanga harimo abaririmbyi batandukanye benshi ari nka canke umva ni biteramo bijanye no kuririmba je ariko jewe sinakoze igiteramo kijanye no kuririmba nakoze igiteramo kijanye na comedy nibaza yuko abaririmbyi rero sinari gushiramo benshi nashimye gushiramo umwe kubera twari dufise nimero aba artiste bashaka kugaragara bari benshi kandi twari ko dukora igiteramo ca comedy cyamvuga nti reka ndondere umu artiste umwe yoza kugira a diversifier gatoyi abantu bagorora imitsi batambe banezerwe gato hanyuma dusure twicare tugire kuko nibaza ko ni ibintu bibiri bitandukanye ari igiteramo ca comedy ari n'igiteramo cyo kuririmba cyo gutamba. Okay, turavuye kuri Kigingi sama comedy tuje ku giteramo ca Bruce Melodie cabaye nubwo wewe atari cawe twarakubonyemwo mu mwanya munini mbega Kigingi igihe twakubona uri muri Belgique twarabonye muri kumwe na Bruce Melodie ho bari hari ako bamwe bavuga ati niho mwapangiye ukamuha n'imitwe yo kuza wabuze ko bamuhaye imitwe yo kuza ngaha oya ntiyave urana ko bitoroshe oya jewe mu bubirigi Bruce Melodie nta byinshi twavuganye ko nta mwanya wari uhari nta mwanya yarasigaje nigeze akubwira ko azoza mu Burundi ntitwaganiriye kanini vraiment ntitwaganiriye kanini jewe nari kumwe n'abantu turi kumwe tuko turazunguruka hama nawe yagomba yari muri shopping ziwe nandi mu bindi vy'iwanje hanyuma rero duhurira muri supermarché turaramukanye nyine nk'abavandimwe nk'abavuga ururimi rumwe yego turaramukanya ama tugira gafoto nta bindi nta birebire Bruce Melodie bana wewe bana ndakwemera okay foto papa basi irahera yego nta gukorana nawe jewe narondewe na management yego hanyuma management barandondera baravuga ati turakeneye ko dukorana kuvyerekeye publicité promotion hanyuma ndavuga nti nta kibazo je ndabikora negeranya aba influencer dufise negeranya aba journaliste bakomeye tama wewe nabandi bagenzawe hanyuma nkora video basi turakora kandi Imana ishimwe vyagenze neza ko barashimiye igikorwa canje ndaronka yiwanje nabo barakora uriviramo yego. Okay, uvuze ko Kigingi yarazi igitaramo ca Bruce Melodie yararondewe na management no kuvuga igihe Bruce Melodie yaza mu Burundi nta makuru woba wari ufise kuri bijya vyaciye bimushikira mu nyuma bo nagenda bikurikiranira hagufi kuko nibaza yuko nanje twarabonana cyane je nabonanye na Gaël mvuga ava imbere y'ukwaza nta nkuru nimwe wari wumvise yuko ishobora gutuma yego nivyo niko ndakubwira je twaravuganye hanyuma ndagenda kumenya inkuru kubera urumva naragaragara ayo mapost niko ndashira kuri Instagram hari umuntu yandonde arambarira ati hari ibintu bimeze gutya na gutya okay ndavuga ni ivyo je navyo narinzi ariko nkavyibuka 2018 niki kintu nakoze naciye nja kumurondera ahantu hari ku mugoroba vendredi hanyuma ndagenda kumurondera ndamubwira ni bite ni sawa urakomeye yego ni bon hanyuma ati je hariho information naronse igiteramo kiraritsika kutaba ivyo bintu nibiki vy'uwo muntu hari amahera hari ibintu vya kesi y'amahera carambarira ati bana turabizi tofete harabayeho akakurushaje gato ahaje mvuga ibintu uko biri simuze kandi ntaco ntinya harabaye akakurushaje gato umuntu yaranterefonye yambwira amajambo ofete n'umuntu nabantu bakoranye arambwira histoire Gaël arambarira ati Bruce Melodie yigeze kuba afise management yindi jewe si nta myaka myinshi yeze dukorana hanyuma rero ndamubwira nti sha my friend ngaha rero mu Burundi umuntu umuheraniye akerekana des preuves arashobora kubihagarika raba umurondere arambarira ati bana wewe je n'ukuri ntako ndiko ndagira
ati urumva harabaye karakushaje yaranterefonye amera nk'umbwira nabi je ntawe nzi urumva nk'umuntu yoza kubarira misanzo arafise kumwe naza akakubarira ati bite ni sawa jewe ndi managere mushasha nako jewe ndi umuntu yigeze gukorana na Bruce Melodie wewe ni umuzanye tubonane hariho case hari ikibazo gutyo hanyuma urumva habayeho nyene kamwe kamarasa shushu peut-être y'aba jeune umwe aramubwira ati bana wewe ni uzanye ibintu ngahaye ntazokora ubundi nawe ati zesa nzokora gute fise uruhusha go muri ministère de l'intérieur fise imusha zose meri byose wowe urinde wowe uri kurambwira ivyo urumva hanyuma rero ndamubwira nti murondera ariko murondere kugira bihere tuve mu bintu vy'amatati je sinkunda ibintu vy'amatati kabisa ndanamubwira hariho na scenario namubwiye ndamubwira nti niyo yahavuye inaba ndamubwira nti urazi rero ndagutera histoire bishireme nguvu kuko naho Bruce Melodie yoza ariko agaca muri police mu nyuma ariko bigakemuka vyo bari bibi byosa nabi byosa fo reka rero wewe bikore bihere avant même nuko Bruce Melodie azaye okay arambarira ati ndonderera numero ndarondera numero zimwe ndazimushikiriza ivyabandanije mwarabibonye yego bon okay ivyabandanije naho zitobijemo en detail cyane urumva bari muri organisation wowe ugiye umva ngo baramufashe wifashe gute waciye ukuramo akarenga ati ahanye ibintu bindaba canke warafayitize kugira ngo basi wagumu contact manager umubwira uti jewe na bon manager nenda bizi ko ari karahangana nico kibazo ariko hariho staff abantu begereye bari bamwegereye narababaza bimeze gute bakambara ati twe tuko turabandanya twitegura ahaca hajya kuri ntuzeya tukavugana okay nkabaza kuko nta kinini nari ndabifise ko vraiment ndi umuntu muri histoire ntarimwo ndi mushasha nk'abantu mu nyuma basigaye baravuga ngo yari beze ngo yagize ngo kugira ngo kujya kuntu yaciye yambara n'impuzu zo mu gasho ziya mpuzu zo mu gasho abantu benshi barabikomanse ko bavuga ati ni beze bimwe ni coincidence kandi coincidence zirabaho coincidence no kuvuga ibintu bitari byateguwe zijya mpuzu zavuye i Kigali yaje azizanye none urisi bo je niko nabwiwe n'abantu bari proche yiwe kuko narabibajije nanje nkibibona barambara ati wapi nukuri ijya ni teni hariho teni ya VIP concert hamwe na main concert ni teni yaje iteguwe gusa coincidence hari ibintu Imana ikora ntawe uyizi kandi uko biri kose abantu baba artiste abantu mwebwe mutumirwa mu biteramo birakunda gushika mbega kigingi yo nta muntu yoba yaramutumiye nk'Kigali akaba yaragize nkuko kuntu ugasanga ntiwagiye mugasanga hari amahera ntawe kugira ngo duprevoye dufungira umuntu basha jewe vraiment nta muntu mura yego atari uko nanje natumiye ndimbati ntiyaza ariko jewe nta mafaranga nari bwamuhe sinomubesha ahubwo no kumuha pore ahubwo nije ndamuheraniye ubuye foko ndamubwira pore mu vyo ariko arabamo kandi Imana imufashe nta ivyo bintu ntibirashika vraiment kandi ndasenga Imana ntibize bishike ndakunda gushitsa ikintu twavuganye n'umuntu yego okay uku kuntu dukorabona n'abanyarwanda wowe ubibona gute hari ingorane ubibonamo cyangwa muradukoranye n'abanyarwanda mugakorana n'abakomedi yo mu Rwanda kuko benshi hari n'abakomedi bigeze kumbwira bitwa Zubi Comedy barambwira ati duhe contact ya Kigingi dushaka tumutumire muri event yacu ibiki bon sizi ko mwavuganye nyuma chavuga ngo wagize empêchement yego ariko we bo bavuga ati dushaka gukorabora cyane kugira ngo comedy yo mu Burundi niyo mu Rwanda dukorane kugira ishike kure jewe ndakora ibiteramo ngaha ndabatumira bishoboka narabatumiye inshuro nyinshi muri 2019 ntihenze naratumiye Athankusi Michael Senganzi wewe kubera afise double nationalité wewe ni muhira ndamaze gutumira abartiste benshi ba Fion bose namaze yego hanyuma nafise n'imigambi Hervé Kimenyi nafise turamaze gukora ndamaze kujariya tugakora mu biteramo vyabo je nibaza ku ruhande rwa comedy nta kibazo atari uko haciyemo ivyo bibazo muri imyaka ingahe heze yego sino nta kibazo tere ya hariya ndayimenyereye ndamaze kubona ukungene bameze abanyarwanda baratandukanye cyane n'abarundi ariko ukungene bameze public yose irafise ukungene meze abarundi barorushe gutwenza ehera aba nk'uburagiye
ariko umunyarwanda yana arabanza karaba nyene atwenga ruko ushoboye vraiment udashoboye bana udashoboye urana nk'ubu we turazana aba artiste ugasanga public yawe ni ryambere ibonye umu artiste umu artiste agakubita joke ya mbere joke ya kabiri ntice me ya gatatu kwera abarundi baza mu mutwe bazisinje gutwenga ya gatatu ugasanga karaciyemo akeguka gatwenga ariko umunyarwanda no kumwemeza nukuvuga no kwitegura kabisa ukaza ukubita kuva du début jusqu'à la fin yavuga ati eba kigi ariko sha wakubise kabisa sino ahandi bagira gucyo bakaraba hige urumva nabantu kandi urumva nabantu babasirimu bameze gucya c'est aho nkunze gukinira muri arena muri Serena muri KIGINGI bitandukanye cyane nijya mood ya ambiance yino mengo ni style kermesse mengo ni abantu ibihumbi 5 oya ho habari genre soirée abantu babasirimu bambaye tenue de ville none nkubuwe kutamenyereye mu Rwanda bo urahazi vuga si yuba umenya kubatwenza gute kugira uvuga ibintu byako ngaha kenshi dukunda kubona kenshi uvuga ku situation two ngaha biragoye ariko uri adapta yego ucugira uducomparaison karaba utuntu uragenda kare ugashikayo 2 jours avant kabaza mbega kimironko bagira gute yego mbega ngaha quartier yo bari ntoyi inde quartier ya VIP nihe utuntu nk'utwo hanyuma hari ibintu biri standard kwisi sinovuga kwisi cyane muri Afrika iyo ndiko ndavuga education mama yamaye usanga isa niyo munyarwanda niyo mukenya niyo hari ibintu rero umva niho hoja kubatera inkuru ya ideal iyo ideal ntayo bazi uja kubabwira ngo yaramanutse ngo agera kumusaga ntaho bazi sisa ucuraba rero ibintu biri novuga gute biri classique ibintu byo mu buzima bwa misi yose wewe jewe façon kungene difference ya papa na mama un exemple inyifato y'abantu muzi bwa misi yose hari umuntu tweko turakorana ikiganiro papa acavuga ati ngo kigingi amazubi subi inyuma mbabarire zubi barantumiye amadati yabo agenda aragorana na essence kujayo itariki 2028 munsi w'igiteramo ca mutima hanyuma cangira imana kuko nagomba kuja mu giteramo ca mutima kuko niyo masezerano twari dufitaniye na mutima cangira imana barakiroporta bayishira le 4 ndavuga ni imana ishimwe le 4 ndarindira mu nyuma bahava bacegezayo gose barisha muri octobre muri fin octobre non ndako fin septembre nanje niyo matariki zoba nagiye urumva Zubi comedy ebana ndababwiye ni courage esprit kandi ndazi ko muzoronka abantu benshi cyane kubera murashoboye bibaye gucyo rero urumva abazo bari kumwe na Trick n'umukomedi akomeye cyane wo mu Kenya Trick bari bifuje ko tuba turi ku murumva ntibabikunze njafata indege nirukanga hariya kurondera ayo muri Europe ari umuntu rero yavuze ati burya kigingi ntiyotwe ati nagenda hajya kuri mbega narabibonye yasengeyo kuri ntuze narabibonye ati naje gutwenza abantu bo mu buyenzi turabe ati kigiye turavye atwenza abantu wikiriri bo mu Kinindo abantu nk'aba ati ntiyogenda mu Kamenge kwisoko ngo atwenza abantu nibyo canke wowe ubona ko ni kubera tangurikirana ariko nta débat ndimo nawe yamujene ndamukunda arantwe ndanamukurikirana gose hari ama interview we antwenza ari abantu babiri bantwenza hariho ujya na Alvin yo byagiye guhiga barangyohera cyane urumva ntibigirije ndakunda abantu batigirije ariko bo nawe urumva yavuga ati ikigingi naberekero system yo gukora ngaha ati wewe yaramaze kumenya ukuntu ibintu bigenda ati mugabo hariho public turafise imigambi iri kiraza Imana ibigiyemo tuzoderukariza tugakorera mu ma site y'abantu ama quartier vulnérable novuga gute nta yahara abantu bafise amikoro mato turondera ingabirano ugiye kubimenya vuba tukazokorera ku buterere tukazokorera na kote muri nord no muri sud ivyo oye ashobora kuzana kamera yiwe akabiraba abonye badatwenga acaba hanyuma kuri Jama Fest uherutse hirya yeje bon abantu bari bahari
gerageje kuraba nta muntu wo muri Rohero no muri Ntuze bari ariko narakoze kandi nibaza ko byashimwe kubona narahembwe abantu barashima ibyo nakoze ndamaze gukora ama road show menshi cyane ku isoko mu Kamenge à l'époque tugitangura pesa flash si Finbank pesa flash nibiki gusa iyo nje nga mu gisagara hagati sije natumye Rohero ija muri gisagara hagati hegera amabus hanyuma rero bakaza kuraba peut-être ivyo mvuga ko navuga igiswahili ashobora kuba ari abantu bakuze muri iyo miliyo umengo bari ntibari none kigingi nta giswahili nta giswahili ndakizi ariko sinobesha ngo ndafise igiswahili kimwe ngo ndaslenga nyene oya nta slang mfise muco mu giswahili ariko nyene ndi debrouilla yego ngiye mu buyenzi vuga mu giswahili yego duhuye n'umuntu avuga igiswahili turavugana antuka vraiment ko mtoto wa muvile niko mtoto wa muvile sasa hii mjini oya badanya lazima tutambue kirabaho kwa unatambua Kiswahili shaje ntaco nzi vraiment Kiswahili kandi kwera abantu bakunda kuvuga ngo kufahamu aho nakubwiye ico muri Tanzania ico muri Tanzania oya vraiment bakoresha natambua lugha arukuru kigikera bana sasa uko wapi sukuje tukale umva mwiki ngo twicare yala ngo tuje ico rero ni cyakindi rero cha cari ya cha ndani bisiko ko kiginga shaka kugira comedy mu Giswahili bien nabiteguye ariko urumva nivyo babiri improvise nivyo babiryosha ariko nogira nyene wopfa gutwera yego nivyo bindi vya ya India ya article 15 nyene mushaona muvile tuko tunapita muvile mtu anashika bisi ukiingia mu bisi urumva usanga uri kuravanga amaswa Gifaransa niki konvoyera na kuomba franga za akisha binafikaga sometime urumva hagiye mu Cyongereza urisabu franga nyumbani urumva ni ibintu notegura ariko nivyo babiri wewe rero usanga abavyeyi usanga nawe ahantu waba ko je ahantu naba mvuze igiswahili baca badukubita no muri internet twigamo abantu bavuga igiswahili bari abantu batagira niko baca bavuga ngo batande mugamba uva mu mugamba umugamba w'inka oya buke bw'abanga yego ababikira ayo bavuga mu mugamba bavuga ngo umuntu avuze igiswahili urumva abantu bazi Bujumbura abana nyene bakaduga iwabo mu mugamba bagaca batangura kuvuga igiswahili bagira ngo yo mubwira hora rakarando inka nizura gukama ariko ni ibintu bitaba ubu igiswahili cabaye langue bavuze gute bahiruka kuyideclara langue no officielle ya East Africa kandi byinshi bamaze ivugwa cyane urumva rero igiswahili kicuba urumva ntuzeya nta muntu avuga igiswahili azopfa kamye inka dotutre face uko vyogenda ko kubera muri Tanzania ni bavuga igiswahili bagakama inka barafise inka muri Tanzania muri Kenya oya ni ibintu abantu bishizemwe none wo kigingi waja mu mugambo kavuga igiswahili ukagenda utakubise none mwijenda ko hariho mosque ubu ko haje mosque mwijenda baba tama baburegeye ubu ni babudure usanga usize umutama yitwa Ndikumana ubu reka shabani byararangiye mwijenda hasigare umuske irahamagara kandi Allahu Akbar ibintu bizohinduka nibukebuke pole okay kigingi rero turavuye i Bujumbura tugira tuje i Buraya kandi ugira usubire kuje Buraya bagutumye ko Imana ibigiyemo bisikwa bizitaraboneka neza bizarabonetse kandi ashima vraiment shimire ambassade y'ububirigi yanyizeye ko ntazonyerera yego kandi twanyereye sinanyereye ubwa mbere yego tuzogenda rero buze muzogenda muzojana n'abandi canke oya ni icubahiro niha mbiga kumfatana okay nzogenda yego haracasigaye akanya niko abarundi rero umva ofete je nakoze video reka gutera ngo abantu bose bako baranyirukana ngo uracari ngaha ngiye ninje muri animation ngo ngo uri ngaho kora iki none ega ni muhira none nuko nosiba kandi je nsivye
none urazi izo nasivye kungene zingana nuko ntagenda bivuga kuma wadisivye kubera kubura visa none nubu ndashobora gusiba kumvuza n'abantu basivye iyo bagire baje kubera covid yitayemo ama aeroport akugara ubuzima ntibwabandani urumva wowe iminsi ingahe wamaze ukwe indwi wamaze iburaya wewe wabonye ari ahantu hameze gute ni histoire ndende nabonye hameze neza nyene twahuye n'abarundi je naganiriye n'abarundi yego abarundi bari mu mice myinshi kuko urumva twebwe hari ukuntu twe tutaraje iburaya uvuga ati aha ni nashika iburaya vraiment ndazi ko ubuzima bwaba buhindutse nzokubaka inzu ino umva mbu umuntu atunze wewe none nibaza ni bivana na target ufise ibikujanyeyo hari abantu bafise amafaranga b'abarundi nukuri babakire batunze hariya byakundiye bafise amakampani manini bubakira abazungu bafise amakamyo bafise bagira ama import export bagira hakabaho n'abandi bakora muri bare baba serveur apene urumva arariha akazabamwo akabaho akaronka ico yambara akagirana ariko nabo nyine bafise espoir hakujya n'ugwaruka wo ngaro bafise espoir ati ndashaka gusana naka nahari bafise espoir ati ndashaka gusana naka umwanya bizofata bizosaba umwanya nyine bizofata nyine urumva bivana rero n'ukintu kikujanye ni kuboko kwawe ni byinshi ariko si yoranda sahantu hari biti vyamura mahera wapi urahura n'abakroshare urahura n'abantu basegereza babazungu ikaguha icigwa urahura n'abantu bashonje urahura n'abantu bakwiswe n'imbeho nyene ni kwisi nyene urumva nta ni kwisi no guhangayika no kubiri yacu ubu rero Kigingi atumye ko n'abantu bo muri Swede yego hari amakuru yigeze kuvuga ko cagihe uja muri Belgique washatse kuja muri Swede yego abagutumye ko bati reka subira Bujumbura uzosubira muri Swede ari uko bagutumye ko nabo ndabashimire cyane akiwacu event bo mu bubirigi nshimire cyane naba tugiye gukorana twagomba gukorana kiyagi izo nkuru zikura edabo izo nkuru zikura paparazi urumva bon oya sije nabishatse je sino kwijana nibo babishatse abari mu Buswede bavuganye n'abantu bari mu bubirigi bavuga ati none ko afise weekend bari entre ambassade yampaye iminsi 10 afise weekend arashobora gufata indege akaza gakora vendredi samedi matin akagira départ agashika Bujumbura bukeye ntazoba araja muri rotare nini iminsi azoba sa n'uwayigize ariko bikariska yuko gato nshobora kugwa muri 11e jour ivyo ni rya mbere ndose visa ni kintu ni erreur nshobora gukora ikambuza gusura kugenda ica kabiri les deux organisations hari ibintu batahurizako ica gatatu na jewe navuga nti kubera iki ngomba gutambikiza ibitari gwanje si gwanje sivyo kubera bo barambara ati Kigingi ngo uce ngaha comme ça la prochaine fois tuzoja dugutumira muri evenement nini imana umuntu asenga imana kabisa ikagira iyo nagenda bari bambariye ati kubera tutaronsa kanya kugira publicité kuko abahari bavuga bati aramutsaje muza kumugirira publicité ari uko aduze kuri scène mu Bubirigi alors que igihugu cy'u Sweden ni incuro 16 Burundi ububirigi bungana n'u Burundi ati twebwe kugira natwe turonke tureke ashitse agakora video ya mbere dukore publicity ivyo rero ntibavyumvikanako bavuga ati yaramutsaje ca turondera agasare gatoyi ndavuga na agasare gatoyi ivyo bibi vya gatatu nanka bati nimba si yamwaye yuko umuntu yoti kiretse nimba atabantu bahari toshobora kugira muri sare no ariko nimba abantu bahari jewe sinumva yuko noza kugira ivyo bintu bito biri minimize vyegeranye ngo nikwera habuze umwanya reka nahe zogaruka kandi noneho gahunda yari ya Belgique Sweden ntiyarimo tuvyumvikana gutyo rero ca ndataha impore kandi nta ngorane nimwe yabaye abaswede rero nabo barahaguruka bavuga ati reka natwe tugira ivy'iwacu okay le premier uzoba amatariki siziko nayavuga kugira ngo abantu batura bari hanze bazogira le 1er octobre ni muri Swede yego ni muri Swede le 1er kina le 1er octobre muri Swede mu gisagara citwa Uppsala mugasi muri capital ngira ni kure oya hariya rero nasanze ni hata musa narisanze gukinira aho Vesteros aho baba abantumiye ariko nabo nyine barabona yuko igiteramo cafashe indi ntumbero abantu barindiriye Kigingi ni benshi uryo rero yuko
tumwigungana tukamujana iwacu kandi ari kure reka turondere miliyo ofete Uppsala nibaza yuko yaba ari nka Muramvya w'Igitega ati kugira uwa Makambaze wa Bujumbura duge Stockholm Västerås bagire gutya abande ubundi buvire ntaza amazina bose duhurire Uppsala iyo tariki ya Ropromi donc bigenda au centre nibaza ko ari centre kuko niho numva bose bavuga ngo duhurireyo naba n'inshuti zanje canke abagenzi bariye bavuga bati yasha nane niyo nzoba urumva bose urumva ko bideplace je me dis que nabo baraciye ubwenge ntibari kuja kuri extremité y'igihugu ahubwo barondera milieu kugira yorohereza abantu okay novembre uzoba novembre 1er novembre nabonye oya ni le premier no ni indwi zitatu n'indwi zitatu zikurikirana urumva mvuye mu Suède tucamanuka mu France mu France gushika kuri no saha neza ntibirakemuka ariko pour l'instant nshobora gukorera Toulouse noneho nibaza ko ariho officiellement ubuye hazwi ni Toulouse mpamagare cyane rero bambariye ngo abarundi ngo abarundi bari mu France barahindutse ngo singa kujya ko mu bubirigi ngo bakubita kuzura ngo nabantu bari meze gucya nka pisara abanyeshuri sawa je uzosiba bantu bo mu France urabona umukungwe n'umuntu wera karondera visa inshuro 10 na zingahe ndabahamagaye rero ndabinginze wanashaka nta terrorisme irimo Paris abantu bari Lille abanyeshuri bari Lille abantu bari Rennes abantu bari muze mwese duhurire Toulouse bigenze neza hagize igihinduka nzobibamenyesha ku ma platform kuko haro biravugwa yuko nshobora bishobora guhinduka nkagenda hagutse mu Paris nkava Toulouse ariko na Paris nuko nyene hari abandi bazovuga bati ugiye kure yaho turi c'est ça urumva ntiturabimenya management rero ya nako GC entreprise iri kirabitegura turiko turagikemura neza turaba ibibanza salle turaba araraba nawe ntahombe hanyuma mbenge nkaza gufata salle zimbi kandi amasara turabibwira abantu si dukorera Toulouse tuguma Toulouse turabibwira abantu hanyuma mvuyeyo izo bari tariki ya Louis no kuvuga weekend kurikira premier weekend kurikira Louis naho nzo bandiri Liège mu bubirigi zosubira mu bubirigi twarakundanye bajya barakunda shobre ego nzosubira mu bubirigi ariko si Bruxelles nahantu bita Liège yego hari abarundi naho nyene kandi mpamagare n'abari Bruxelles n'abari Anvers bose Anderlecht bose bazoze kuko ni nagihugu gito kandi kiroroshe kutemberamo bitandukanye n'ivyo bihugu vya Sweden bafata indege bagira ntego karibu cyane rero ebana mumfashe turyoherwe bizaba bimeze neza ndiko nditegura ndiko ndipanga takwa moto sana baje mu bubirigi nibaze ko batidoze n'ubuye ndiko ndite nasanze ari challenge nakomeye cyane kuko ngaho Bujumbura niro truva ata mwanya munini nkironka wo gukora spectacle ndende ariko nabonye nakinye muri Belgique isaha naheruka gukina isaha yose ke nkifuza yuko ubu nzorenza nkagira isaha nusu pourquoi pas Liège nkagira amasaha 2 nkasubira kuba kigingi wa kera naho rangira amasaha 3 yana ni hatari ariko carbone igendira hera ni bukebuke ariko biracari moto ni bukebuke okay urumva ko abantu bari buraya vraiment mugiye kuryoherwa twigingi tumubona ariko bari yazazi ko bagukeneye gose no gusumba twebwe baba bagukumbuye ko ubazanira ivyo muhira nabo urumva bari mu miruho yabo bibereye mu buzi bameze gutya hari ibintu badaheruka kera aroke ngaho ivyo mvuga yego nivyo ngari kurumva benshi baba babibona biratandukanye ni nka nostalgie ni nko gukumbuza abantu c'est pour ça nibaza igisharana ni cyinshi yego nivyo abantu bari buraya bunze mu mutumu burobe n'indagara abantu baba bagutuma bamaze ku telefone ndago ariko yana ubuwe vraiment aya bimwe banyagiriza ngo natwaye bagage sinzogaruka ngo harimo impuzu za madame ntwari y'abantu ibintu aya byari ibintu twaye by'abantu hari ikintu cemewe i Buraya yana ikintu gikomeye cyitwa farine complete ni hatari sana abantu vraiment bashaka ibintu bya farine complete vraiment ebana narujuje ntihagira undi muntu vraiment mumbabarire ndabakunda mumbabarire vraiment ubu izotwara duhuze kiyagiye twavuga atagiriye ko ntazogaruka ahubwo nzotwara nyinshi ko nzomara igihe nzomara 3 semaines quand même ni nyinshi ariko bizoba gwanje hajya byari bigabuye mu watie byanje entier ahubwo by'iwanje ibisigaye byose ari by'abantu ariko ubuye ni iby'iwanje vraiment n'ukuri ntivyoroshe abantu bavoyaje noneho barabizi nabo nyine bahora baza ama vacances barabizi ntivyoroshe
mureke kunteza abantu ndagashaka hari igihe umuntu hari uwo muri famille ugasanga biragoye kumwanya nashaka nta bantu bo muri famille je bantumye natumwa n'abantu nyine ega famille mbe Burundi ni bakuzi nk'umufana nk'abafana oya mbe jewe ndakuze sivyo sinkuze kuvuga ngo ndashaje gose ariko nko mu Bubirigi no kubwira yuko abantu nagira gutya nkaraba navuga nti wamengo turi Bujumbura nabona swati twarakinanye basket heraba yambire na twavugizo yari yizivugizo twara umuskuti wa kera ibiki abana bagafrero muri kati ni nk'aba brother urumva sivya bivuga ngo umufana nta wenzi ngo ni wanyu bahuse oya nivya yo esi heraba sha umviriza rero ndakwitumirisha uzogire gutyo umva aranzi araza bo tuvukana arazi sesa nibo bagwiriye rero naco gituma nibaza banitabira n'ibiteramo vyanje benshi twatuzinanye ego abandi nabona aba grand frère abandi nabona batoyi ego ni nka famille ibi biteramo rero byawe utigunganye ibiteramo abo bantu bagutumako baba bafite umugambi wo gutumira abandi bakomedi basi ego hamwe bavuga bati du propose kigingi ubu rero wewe ego papa wakaziye mu Bubirigi uraja muri Etats-Unis urekera uwundi nawe aze ngaha mu Bubirigi urumva wo ba propose allez nyene uko cyane gose cyane naranabikoze bon nta abakomedi si cyane bambaza ariko barambaza abaririmbyi ego barambaza abaririmbyi nagenda kumenyesha ko abantu bari en vogue abaririmbyi kuri no saha mu makungu yose abantu bitwa Double Jane Kiriku ebana nigiye naja mu Bubirigi bose bavuga ati bana biteka igibana je nabajye wa petit vraiment je nabemira biti Double Jane Kiriku gusa urumva bafisa makenga ba petit mu batranquilize ko muzogaruka man tranquilize bakaza kumbaza kambwira ati bana none bajye wa petit barabye ubona ngo kubera je ni muri evenementiel nzanye mu artiste akanyika ibiteramo je barashaka kumpagarika ntihagire undi muntu nzoza kambwira nisha jewe nukuri sinokubesha n'aba brother turahurira mu biteramo twahurira mu kazi Kiriku ni fresh double ariko urumva kumenya umuntu ko yo garuka kibazo reke kigaruka ikintu kiri ku mutima w'umuntu navyo yego vraiment ariko nibaza yuko bitarenga vuba narumvise yuko hariho opportunity bashobora ku kwezi kw'icumi nabo nyene bashobora gutembera yo muri Europe kandi Imana ibaje imbere kabisi bafashe yego muri umwanya ebana bari bameze gutya ifo kuba bikamisha bakaronka amafaranga yego umuriza Double Jane Kiriku rero mugerageze muzogaruke no kuri kw'Imana yego kugira ngo bazogaruka kubera nagenda babwire yuko Double Jane Kiriku mugiye mu Bubirigi mukagaruka mufise opportunité yuko mushobora bashobora kubatuma ko Londres urumva ayo mafaranga make mu mwaciye mu Bubirigi Londres muganya x10 urumva kandi na ambassade ni navyo vyabaye urumva nararonse ijya mbere ijya kabiri birakunda Double Jane Kiriku mugiye mugaruke kubera muracafise imbere yanyu muracari bato imbere yanyu ni hanini mushaka kugurura imiryango miremire kariyere ntiharagira ko muyihagarika ko nagenda bamenyeshe yuko ibyo byo kugenda biragoye yuko kugenda birashoboka ku nguvu zabo yuko bogenda bakaguma mu Bubirigi hama bakabandanya umuziki ariko ni amahigwe no yahani nka 10 kwijana 10 cyangwa 15 hari ibindi bica biza hari ibindi iyo urumva utangura ubuzima ze nta muntu umwe aza kuguhamagara mu ibarabara ngo Double J akazi kaboneka ni gukora sivyo kuko akazi k'umuziki nibindi gatunga Ababirigi nyene gatunga abantu bubatse ayo mazina yabo imyaka rero urumva jewe nkavuga nti kariyeri ntiharagira kwihagarara vraiment ego murakunzwe mu gihugu cyanyu ni mugaruke kandi noneho je nibaza ko bazogaruka oya bazogaruka vraiment kuko baracafise ehera abejo bazoja muri Allemagne baje Canada baje Etats-Unis ayo yose kuko kuja mu gihugu kimwe kugira ngo wipete mu canke ugira iki wotuma wemera ugatembera mu mantuze je muramvuga nti bon abagenda rimwe bagaca bari yari opportunity aronse kuja guperforminga mvuga nti none kubera ko tobanza kuzunguruka hanyumazetemo ukatangura kuvuga ati arundi mupeta ariko arankubita kiki urumva zo systeme nawe nizo rimwe niyo logique numva siko c'est pas l'idéal ariko niko nikindi gihe wona genda atari ico kinakujanye yego ushaka kugenda voilà ushaka kuronka visa ya 10 ans ukavuga ati ndagiye rero ubu ariko naronoye abo bantu bose bantumiye sinabononeye naragarutse kandi uwo ntuba wononeye n'abari nyuma kuko uwo mu promoter cyangwa mu evenementiel
bagire bahagarikire maison kubera wanyereye ntiyumva yuko hari abandi yotumiye batoyi bawe sesa urumva no gushira en danger uriya yagutumye ko no ngaho kabubiciye muzovyiyumvire kabiri imbere yo guhagarara donc tumera nk'abasozera nk'abarangiza kigingi ibi bintu vya entertainment birimwo uri mu bantu ashaka kuba bo waronsemo umusaruro neza kubera ko wingira wize kubikora neza ukavuga ati jewe ibintu ngira ndabipanga kununko harimwe abantu rero bari nyuma yawe benshi bari muri ibi bintu mugari ko bariyumvira ati nta mahera arimwo ukumva n'umustar akomeye akavuga ngo ibi bintu nta mahera arimwo ngira ndabihebe ariko tukabona umeya kigingi we opportunity warazironka nta systeme akabanga wo bibira basi kamwe kavuga ati aka kantu mugakorere ko to utare umviriza ndakubwira ikintu cyose nimba ugikora kugira ukironkemo amafaranga nimba watanguye kuja mu kintu kugira unguke ata passion atamuhamagara wumva muri wewe w'ico kintu bihebe n'ubu ndakubwiye bihebe kawumva ati je naratanguye comedy nari nzi ko nzoronka inoti nzogura imodoka nzogira ariko nta mahera arimo bihebe kuko ivyo warondera muri comedy je natanguye comedy numva ari ikintu kimamagara uravyibuka yuko natwenza n'abantu gratuitement uravyumva mu nyuma biza kuvyaza umusaruro biza kuzana amafaranga mu nyuma ikintu rero ni nka rega sina comedy gusa sina umuziki gusa siniki hari abantu bagenda kubera abonye nakateye imbere muri mu muri filme canke reka dufate nko muri ibintu vyeze umuntu ateye imbere muri urya mukobwa asigaye afise nani makeup sivyo makeup baramushorera cyane arinjiza amafaranga ubasigaye afise assistant batatu bane reka nanje none gusiga iyo noti uvujanye niki iyo noti t'es pas passionné ntangabirana ufise bireke abagura amakwasteri ngo bagire bunguke zikaja zikubita kunuze ububare surtout ububare ngo mu Burundi gwakabare ububare bakunda kuvuga bakunda gukoresha terme mu Kirundi yitwa ukuboko kutagira ukuboko kudandaza akabare reka kwigana uwundi kuko akabarura kagira abagenzi bawe bazoca baza bakujya amadeni hamuce wugare akabare kubera wahomvye cuga ibidaje abantu bose bagire ngujya hamuce ugende babandi rero bagenda baravuga rero ngo nta mahera birimo nasanze arakajagayo byose ngo nta mahera kubera wagiye mu bintu bitari gwawe kora rero hari ivyo nigeze kujamo bitari vy'iwanje cyanavuga ati nzopfa nasubiriye nagiye kurima umurima umwe mama yambwiye ati ibujumbura nta kazi gahari wewe ukwiye kuza hari amatongo yuzuye ngaha ingurima kantu ndakaguhaye sinarimye baca mpa 25000 ngo niyo yavuyemwo ndavuga umurimo mvuga nukubuya none barimbuye baracuruza havamo 25 yari yero trouver wari kararima wenyene jewe sindagiye urumva acambwira ati ikintu utagikurikiranye sivyo wawe niko voilà ntubikunda sego okay reka tugushimire rero kigingi ko nawe watwitavye ngira n'ikindi gihe tugutumiye uvuye iburaya uzotwita yego vraiment ndabashimiye ku kaju kanana kari kameze neza kandi kari naturere sinzi ko mwo kwihangana gatoyi gushimire rero cyane kigingi ko nawe ashaka kutwitaba hama tukubwire tuti bon voyage gihe uzogira hama abantu bari hanze iburaya zo kuzanira iki jewe nifuza ko bonzanira ibintu byo none amenyo nizere kutabi oya nta mashokora je ngani kuuye jewe nari nifuza je nasanze sigari bini ndi yabitanguye bijye ibi amashokora kaja muri banki ngo kiga amashokora haro rero abantu babivuga nyene juste kugira bakubwire ko bamenye ko wagiye justement abona bashiramo umujinya shokora je nazanye shokora ndazizanira kana navyaye kuri batisimu ndazizanira abana ba grand frère ariko Regira bintambara ukazona umudada umuntu w'umudamu ngo yazana ngo nawe erega yaje mu idimuhira yicaye rega simva nga utamesho ndabirahe na madame ntigeze kugira atagashokora madame none madame ko ari azidistribuye bamuri abo bantu bose ariko urumva ivyo byatanguye ryari Aske. Kuko nk'ubu rero urabona wiviriye nka ruguru vraiment ibintu by'amashokora ndabitanguye vuba tubisavye muzo bitahure ko vraiment mugabo jewe abo mu muji bareke kunsaba je mpereza abo muri interiere bazi sikuvuze abo muri interiere yego kubera bazitanguye vuba yego mugabo je ndagutumye amarori nkayo wambaye ya marque kandi arazimba aya marori je nande sinaguriye hanze bantu b'Imana iyo tuvugishanye kuri aya marori nayaguriye hajya ari umuhindi kuri video la mission nawe nyine arazimba ariko kameme sico kimwe nivyo nabonye hari hanyuma rero hari ikintu rero ndagutera histoire
turafise akantu sinzi ko ari je bibako je nyene canke ukivoyaje ubwa mbere ukironka utwo dufaranga hewe iriga wogwa n'umwumwa uguma wumva umuharura convertisa vero mu marundi nibikunda ukaca wumira muri hadisi ukumuga kongatara abandi bariko barajya nibikunda vero 60 bar bagwaye intandara urumva ni ibintu nk'ivyo ariko ngira imana niyahezagira tukamenyera mahero zote secrétaire nous marori allez OK zana ego Ray-Ban pour dame OK c'est combien 100 combien 110 OK y a pas de problème pas de réduction madame ah OK direct organiser ubu rero urumva reka twemera amakado marori vraiment n'umugore ntandamugurira OK basi nanje ayiwanje nambaye nayaguriye Bujumbura la capitale uraza nkwereka ahantu bikigira inzira OK uzozarira amashokora ko ya n'umuntu zogwa amashokora yatanguye muri 2015 voilà 2015 il faut kuyajya rero ukanoganza gushika muri 2025 ucohereza undi azoba yururutse voilà OK rega rero tugushimire kigingi twizere ko abantu watumiye iburaya no kuri vraiment muzomwitabira asha ewana watu wa France tawapiga box abantu mu Faransa kumwarumye abantu oya ngo singu ni buraya natandukanye na Belgique Belgique ngo ni nk'ibujumbura wewe Faransa ko tumeze gutya ngo bari compliqué ngo baramaze ko abazungu mu mutwe abazungu bahe cyangwa uzocubakira nkazotamba nirorera abantu biboje urazi ko mvugisha kuri ntavyo mbishi naho vyoba no fata ifoto no gira ka video ni bantu bima barundi bene wacu nasizi buto nditambanye hari abantu bane muri sale Dakar urumva nzobibabwira uko nyene ariko nizere yuko bazoza kabisa ndabarindiriye tari ku 8 mugume muraba kuri Kigingi Comedy Instagram niho nanga makuru yose na Facebook Kigingi official ndababwira neza ati turaja Paris canke turaja Toulouse ico bikoze igiteramo ni kimwe mu Faransa ikindi naco Liège abantu ba Liège nizere ko nahinda kuvuga ama histoire marema Sweden nayo nzobice nimwe niteguriye kabisa nzoza ayana akabeho ka mbere kazongubitira muri Scandinavia energy kiri nyinshi ko muri Sweden mbaya yego muri Sweden haya kuri sare yo kuri kwa Saint Dominique ba sare no tutumira to address ya biragoye gusoma bwa mbere navuze ahantu habandi ndahavuga nabi ngo Vesteras kandi bavuga Vesteros reka ngerageze gusoma ico nzico ni mu gisagara citwa Uppsala sivyo hanyuma imbira gato ini ndabana nabishitse Kigingi aho bereye rero yanditse no mu Kiswedo warabibo haya ndatanguye kubimenya my friend Sweden voilà hitwa hydroskatan hydroskatan subiramo urazi kubitoye hydroskatan yego hydroskatan kabiri uravyumva Uppsala 75 333 iyo ni sare iyo ni sare voilà 1er octobre in Suède Kigingi in Suède Uppsala yes okay reka tugushimire hasta la vista merci sana ndagushimire Elsie Greta shimire uriya mu type yitwa Scott yes afsa Madrid byabaje kubona mutazofa mubonye mu buzima ariko ni mu type wa bien sana ego shimire n'abantu bose mwako mukurikirana Magic ndabwire nti Imana ibahezagire bye bye